Turongeye kubaramutsa tubaha kaze mu kiganiro c'uno munsi ku muyoboro wacu wa YouTube. Uyu munsi nk'uko bisanzwe tuje ngaha muri studio kugira ngo twongere tuganire namwe ku bibazo bitari bike bihanze igihugu cacu c'u Burundi n'akarere muri rusange. Uyu munsi rero nk'uko mubibona nza kwikorana jenyene, jewe ndi Rabini nk'uko vyama, abagenzi banje kumbure bafatiwe n'ibikorwa ibi na biriya. Murakoze cyane rero. Uno munsi tuza kuvuga ku kibazo nk'uko tugize imisi tubivuga ku kibazo gihanze Uburundi cyo guhindaro FDLR. Nico kibazo nifuza ko tuja kuvuga ko ni kibazo nkoramutima. Ejo twarababwiye ingene leta y'u Burundi iriko irahereza uburanga muntu aba FDLR bava muri Kongo, baje bava muri Kongo hanyuma bakitwa Abarundi, bagahabwa amaparasera ku giciro carico cose kuko bo amafaranga baba bayafise, mu gihe Abarundi bariko bayicira isazi mu jisho. Usivye kugura amazu Abarundi, stade tugezeko ni stade yo kudandaza utwo twarondeye kugira ngo dushobore kurenga imbibe z'igihugu tuje kurondera amasumira handi. Ivyo rero bica vyorohereza baba FDLR baje bafise amahera bo basanzwe bakura mu bintu vyinshi. Muri Kongo kabaye akarima gasoromwa n'uhita wese. Izahabu bahamaze imyaka irenga 30 barisoromera. Amakara baraca za Nyiragongo za hehe kurenga ziriya za Warikare hose baricira, nibo badandaza amakara. Kandi nagomba ndababwire yuko mushobora kwiyumvira ngo mu makara havaye amafaranga make, ariko havaye amafaranga menshi. Barinjiza idolari zaba 30,000 ku kwezi. Ivyo ni ibintu tuzi. Amafaranga ava mu babafasha babaterera basangiye kuba baheza nguni n'abagenosideri bari mu bihugu bitandukanye, barakotiza amafaranga ashika ku 64,000 vy'amadolari ku kwezi. Ubu hoho nibaza ko agiye kongerezwa kubera abantu benshi bijukiye kwinjira muri opposition rwandaise. Abamvuga ngo bijukiye kwinjira muri opposition rwandaise, urabona ko barusesa bagina bagarutse sur la scène politique diplomatique. Greg Siraho yaramaze kuvuga yuko FDLR ziri mu Burundi, igisirikare cyabo kiri baze mu Burundi babwirizwa kugiterera n'abandi benshi. Donc ayo mafaranga yose rero baronka abafasha kuza kugura amaparasera i Bujumbura. Leta ya Bujumbura nayo ikaborohereza kuronka ivyangombwa vy'uko ari Abarundi, atari uko ari impunzi z'abakongomani. Wumve rero, ejo hariho umuntu twariko turavugana aravye ikiganiro twakoze, yampaye inkebuzo arambwira ati ahubwo mutavuga ngo n'abakongomani ngo biba ariko binjira kugura amaparasera, ati ni intera hamwe ko n'umuntu aba mu Cibitoki kandi abimenyereye. Yarampaye akarorero ati jewe ndafise umupfasoni w'umukongomani kazi yagiye mu Burundi ahamaze imyaka ishika 30. Uwo mupfasoni n'umukongomani kazi mugabo ari mu Burundi, ati yararondeye ubwene gihugu bw'u Burundi barabumwimye kandi amaze imyaka irenga 30 mu Burundi kandi avuga ikirundi gihamye. Atariko abo baraye bavuye hariya hakurya bashika baronka ubwene gihugu bakaronka ubukaranga muntu. Kubera iki? Kubera ari wa mugambi wa leta ya CNDD-FDD yo guhereza kaze FDLR, hanyuma bakaborohereza mu bikorwa vyose. Mwibuka yuko twigeze kubabwira tuti mumenye neza yuko FDLR na CNDD-FDD ni fufuru na gihuna. FDLR na CNDD-FDD baranywanye. FDLR na CNDD-FDD bafatanije urugamba kuva ku rugamba rwo gutema abatutsi muri mu Rwanda, baraherekezanye ikongo mu ntambara zose zabaye muri Kongo, bari kumwe. Uwufise ikintu yompinyuza azabivuge twumve. Kugeza naho muri manifestation ya 2015 bafatanije repression, kugeza naho bari bageze ku rwego rwo gufata umuntu bakamukuramo umutima bakawurya kumutakura. Ivyo vyarabaye. Twatangwe kubona ubunyamaswa nk'ubwo ari uko FDLR zishitse kwentervena mu Burundi kugira repression contre les manifestants. Ivyo rero birerekana neza yuko leta ya Bujumbura ntiyigeze ishira hasi ikintu cyo gufatanya na FDLR. Kira noneho nagomba ndababwire n'agashingura cumu. Ubu mu Burundi hari abantu bitwa ba FDLR bahaba bafise
ibikorwa bakorera mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hose, kandi bazwi yuko bagiye bagize genocide mu Rwanda kandi mu Burundi bahangamye. Uretse igitigiri c'abavuzwe na leta n'abari muri leta y'u Rwanda bavuga yuko bazi yuko hari abantu barenga 600 bakoze ihonyabwoko kandi bari muri leta y'u Burundi. Jewe ndababwira abantu nk'abanyarwanda original à 100% bari mu Burundi kandi bafise ivyo bahakorera. Akarorero kamwe narabahaye akarorero k'umuntu adandaza ibotike mu Gisyo muri komine Kanyosha, aho yaje ari umuntu umwe. Uwo muntu yaje ari umuntu umwe, mu nyuma yahaye kaze abagenzi we, kandi aho hantu hari irondo, hari rigara, reka tubivuge, hari rigara ry'imbonerakure. Izo mbonerakure zigateramana n'abantu bavuga ikinyarwanda bahaje baheruka kuhaza basanga wa muntu adandaza botike. None ndababazi, mwebwe murazi neza yuko kuva imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda isubiye gutosekara, ubu Burundi bukugara frontiere ihana n'u Rwanda, bagize ico bita chasse à l'homme y'umuntu wese avuga ikinyarwanda, bamwagenza yuko ari intasi y'u Rwanda, barabirukana babarenza irembo. None abo bavuga ikinyarwanda basubiye guhabwa kaze na karibu gute, canke basigayeho gute mu gihe dusanzwe tuzi yuko u Rwanda n'u Burundi badacana uwaka muri iki gihe birukanye abanyarwanda bose. None abo bantu bo bahari bakora iki? Igitangaje rero nuko muca musanga aribo bafise uburangamuntu bw'i Burundi, aribo bariko baragura amaparcera, aribo bariko barakora ibikorwa vya gisirikare na gipolisi. Reka nsubire ndabaha kandi karorero. Murazi yuko hari umuntu yitwa Felicien Kabuga yagirizwa ko ari mu bantu bakoze amahano mu gihugu c'u Rwanda muri 93-94. Uyo muntu murazi yuko yahunze, mu nyuma akaronderwa agafatwa inyuma y'imyaka myinshi yari yararondewe. Ubu murazi yo ariko ari gukurikiranwa n'ubutungane mpuzamakungu. Nagomba ndababwire yuko afise umukontable wiwe akaba na muyomba wiwe, umwana wa mushikiwe niwe yari kontable w'amafaranga ya Kabuga Felicien, niwe ayabika, niwe azi amakonte yose. Uwo muntu yicaye i Bujumbura, ahafise urupangu kandi ahabaye atamakemwa. Ikigeretse kuri ico, mwibuke ko yigeze no gutanga imodoka azihereza Arengiyome Bunyoni, igihe Arengiyome Bunyoni yari umukuru w'igipolisi c'u Burundi, yamuhaye imodoka zo gufasha Police Nationale du Burundi. Uwo muntu rero yicaye i Bujumbura. Tube tuvugana ukuri, tube tuvuga ibintu bigaragara avec des exemples à l'appui. Uyu muntu arahari. Nobabwira abantu bafise amalimentation i Bujumbura kandi bazwi neza yuko babonye yuko muri Zambia batakishoboye kuhaba kubera imigenderanire ya Zambia n'u Rwanda igiye kuba myiza, baca bahitamwo kwikuza bariruka, baza bariruka i Bujumbura. Ubu barahangamye, nibo bafise amaresitora akaze, nibo bafise amalimentation. Ivyo ntitwokwirirwa turadondagura ngo naka. Ndabaha kandi karorero, abantu bakiriye FLN kuva 2018 barazwi, mu Cibitoki barazwi, za Kayanza barazwi, ababasumira barazwi, ababashorera inzahabu babakuye mu ishamba barazwi. Ivyo byose bikorwa n'abantu baba bafitaniye deliye ziri za hafi, kandi ugiye gutohoza usanga benshi n'abantu baje bava mu Rwanda bahunga genocide baca baraza biyembranda mu Burundi, baba abantu bakunzwe. Ndabaha akandi karorero, umuntu yitwa kwa ari umuantrenere wa Rukinzo n'umugwi wa football w'igisirikare cy'u Burundi. Umuantrenere wa Rukinzo arazwi, n'umunyarwanda w'umu FDLR, yari mu bagirizweho nyabwoko. Muzogende mu birabe nta mahishwa arimo. Nshatse kuvuga iki rero? Nshatse kuvuga ngo Uburundi turiko turikwegera ikara mu bushambara nkuko wa mushinga amateka yabivuze, hajya yararivuze, nuko atahavugira avugira omiriye y'abantu baca bamusamira hejuru bakamwishura ibitakara mudange bidakwiranye n'ivyo yavuze. Sino ico yariko aravuga kiragaragara. Ico yariko aravuga kiragaragara dans quel sens? Dans le sens où aba FDLR bamaze kuza mu Burundi,
tugira twinjire muri situation nimba tutaza twarayishitsemo kuva 2015 bari hajya bon kuva na CNDD-FDD yinjiye harimo abantu benshi baba FDLR ivyo byo birazwe mugabo reka harura partire ya 2015 twaramaze kwinjirana dans son sens que bigiye kuzohava bimera nka bimwe by'ikongo bikatugora mbega FDLR n'uyuhe mbega umurundi n'uyuhe aha kujya muri Kongo muri Nord Kivu FDLR zarashitse zirongora abakobwa baho bagira métissage ubu bageze ahantu abavutse ku ba FDLR n'abakobwa bo muri Nord Kivu aribo baja kuri telecome aba FDLR ivyo sagaseseshwa rumuri birazwi biragaragara ubu rero mu Burundi kuva 2015 turiko dukora ico gikorwa ca mixage twarahe karibu aba FDLR barinjiye ubu barongora abakobwa b'abarundi kazi ubu bagiye kuba métissage hamwe hogera igihe cyo kwirukana FDLR kuko ingoma zose zo mwisi yacu zamaze zigenda zikurana mumbwira ingene bizokoroha ivyo bintu kuko uzokwiroturuva umuntu ariko akorera FDLR ari umurundi Rwanda nukuvuga yavutse kuri FDLR muri ico gihe umubwiye ngo irukana so azokubwira ati sinkumva muri ico gihe umubwiye irukana nyoko usigarane naso azokubwira ati ivyo bintu Jesse ndiko ndavyumva nico kibazo rero uburundi biko buratera bwinjiramo uburundi buriko butera bwinjira muri ico kibazo wo kwiyumvira ngo mbega ni kubera iki leta ya Bujumbura ya CNDD-FDD ya Gitega plutôt ya CNDD-FDD yemera ivyo bintu vyose ko biba ivyemera ko biba kubera nta yandi mahitamwo ifise ikiza ku butegetsi batubwiye yuko CNDD-FDD ije gukuraho akarenganyo ubusumbane hagati y'abahutu n'abatutsi kuko bavuga yuko abahutu barenganijwe n'intwaro za iprona z'abatutsi reka tuvyemere gutyo mugabe cyakurikiye nuko ya leta bamwe yarizi kwije kuvugira ahubwo ariyo yahindukiye kugira repression sangrante contre les hutu aha twobibibutsa kuva FNL parpehutu kigwana ya gatogwasa harabafashwe baterigwa muyinga naho imaze ku depolize bigwanisha ikaja mu mishikirano abantu bo muri FNL barapfuye ku rwego rwo hejuru kandi abo bantu giye guharura nabo mu bwoko bw'abahutu bishwe na ya ntwaro yavuga yuko ije kuronderera ineza abahutu umuntu yoje nkakavuga ngo intwaro za iprona nta kibi zakoze azoba ariko arabesha zarakoze ikibi kandi nazo nyene mubo zakorera ikibi ntizakoreye ikibi abahutu gusa n'abatutsi harimo abakorewe ikibi ndazi yuko bamwe bariko baravuga ngo uwo duha karorero reka ndabaha karorero Major Pierre Buyoya il était censé être tutsi naho yapfuye sinoreka kumuvuga kuko umuntu hapfa umuntu ntihapfa izina Major Pierre Buyoya ibugendana hapfuye abantu 650 bishwe na CNDD-FDD ikiri mu ishambe kiri kiragwana ntibantunganya yaragiye ngagiye guhumuriza bamutera amazira ntoki aravaya ahungira muri ambassade des États-Unis ubwo Buyoya yahise agaruka ku butegetsi arafata igihugu abantu bariko barapfa baramushikiye bene imiryango baramubwira bati nyakubahwa Petero Buyoya abatutsi baraheze muri bugendana abatutsi baraheze bariko baratemagurwa yabishuye inyishu ivuga ngo muri bugendana nta mututsi abaho bose n'abahutu reka bapfe nashaka kubaha akarorogiste k'umuntu yitwa ko yari umututsi mugabo nawe yakoreye amabi abatutsi bagezi biwe ako nakarorero kamwe ndabahaye twoje mu burorero ni bwinshi aho wasanga je narigeze kubona umukomanda yatwara igisirikare mu gihe c'intambara ya CNDD-FDD yatwaye mu ntara ya Makamba mu ntara za Makamba mu Rutana Ruyigi yarahazungurutse heshi no muri Rumonge yarahatwaye muri Bururi uwo muntu barigeze gutera mu karere ahantu nari imperereyemwo baraturira amazu baratwara inka abanyagihugu baramwitura baramubwira ati ni kubera ko ufise abasirikare utashobora gutabara abanyagihugu kandi ari ku murango utavuga ngo ni mwijoro hari mu gihe cy'isaha 7:8 z'umurango yabishuye inyishu niyumvira ababwira ngo reka hashe ni wacu harahiye nta cyatabaye urumva rero umubisha ntagira ubwoko
uyu muntu yari umututsi kandi abariko baramwitura ko bari sasetra abatutsi n'abahutu nubwo bari basukiranye, ariko bariko baramubwira bati inzu ziriko zirasha, inka zacu bariko barazitwara, ngo ni wacu harahiye nta cyatabaye, ngo reka naho nyene hashe. Urumva rero abantu ikintu cyo kwitwaza ubwoko hica intwaro mbi ntihica ubwoko, niko nokivuga. Ico turagihuriza ko na siroga yahora ivugwa na CNDD-FDD naho bayivuga ku munwa hanyuma bagaheza bagakora ibindi. Donc shatse kubabwira iki rero? Shatse kubabwira yuko CNDD-FDD yakoze ikosa ryo kwifatanya na FDLR kuva hakiri kera, bafatanya ihonyabwoko ryakorewe mu Rwanda, bajabuka muri Kongo bakorana intambara zagiye ziraba muri Kongo. None ubu y'amasezerano basinyiranira, urabona yuko muri Kongo ibintu bijegajega, FDLR ntihabaye neza, FRN yoyo ntikihabarizwa, isigaye barizwa mu Cibitoki. Ubu bavuga rero bati reka twunge ya migwi yose yitwa ko twakoranye amabi mu Rwanda, kuko nta kundi. Hanyuma duhereje kubunga, tubaherekeze mu Rwanda bagira ico bakora, nabo barabe ko bosubira ku butegetsi, kuko abanyagihugu twabakoreye inabi b'abarundi barashobora kutwigarama umwanya n'umwanya. Bamaze kutwigarama tuzoba tubuze ubuhungiro. Nta kindi gituma bahakaze FDLR, ni ukugira ngo bayifashe muri wa mugambi wo guforoma 50,000 hommes muri Sud Kivu, hanyuma bakabaherekeza gutera u Rwanda kugira ngo barabe ko nabo boronka igihugu. Hamwe bavuga bati tufise intwaro zirampararere, nimba mu Burundi bizambye tuzokwiruka mu Rwanda tunyegereyo, nimba mu Rwanda bizambye kuri bo, kuko iyo hari umutekano nk'uko bavuga ko vyazambye, reka tuje mu Burundi kuko twasezeranye guhana indaro, umwe ku wundi ntawe uzotererana uwundi. Niyo ntumbero rero ituma binjiza FDLR. Aho nkaca ngomba kuvunira akagohe umuntu yitwa Umurundi. Wa Murundi kazi, we turiko turemera ngo FDLR nizize kwisukiranya na leta ya CNDD-FDD. Mugabe ibi bintu mwibuke ko bizodukwegera akarambaraye. Reka ndabaha akarorero. Ngo abahigi barubuye ingwe, bubuye ingwe, iriruka isanga umugore ahantu ariko ararima, iramubwira iti wa mugore, jewe abahigi bariko barampika, none singira ahantu mpungira, ndakwinginze unyegeze. Ngo ahitana ibishingwe yariko ararima, arayiryamika, ayirundako vya bishingwe, ayirenzako igitenge. Ariko uwo mugore ngo yari ahetse umwana. Babahigi baraza baramubaza bati ntangwe iciye ngaha? Umugore ararahira aranana aravuga ati ntangwe iciye ngaha. Ingwe bateye wa mugore, none ko tubona amajanja yaho yagiye irahonyora yahereye ngaha muri uwo muri kurarima atekada, ivyo ntimumbaze kweri sinzi iyo yagiye. Abahigi barabandanya bararondera, barenze yangwe irifukuye, iramubwira iti wa mugore, wakoze kunyegeza ariko ndashonje, kandi jewe sindya igisahira, sindya ibijumbu, jewe ndya abantu, ndya inyama. Rero uwo mwana wawe ndamurya. Wa mugore kubwoba niki akuye wa mwana mu bitugu, arayihereje irarya. Ihereje kumufungura wa mwana iterega n'ubu nubwo biruko simpaze, none ndarya iki? Irengeye kuri wa mugore iramuriye. Umugore arazize iki? Arazize ko yanyegeje ingwe kandi abahigi bariko barayihiga. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo leta y'u Rwanda iri ara recherche y'umuntu wese yagirizwa ihonyabwoko kandi abandanya pertiriba akarere ka East African Community n'isi muri rusange, afa kuba yitwa ko yakoze ihonyabwoko, kuko n'umunyarwanda abwirizwa gutaha akishura ivyo yakoze, atishyura ivyo yakoze naho akababarirwa, bakamujana mu maformation, hanyuma agataha agasubira mu buzima busanzwe. Ivyo bintu nta muntu n'umwe yigeze yishikana wo muri FDLR canke wo muri FRN yishwe. Baze baduha akarorero ko umuntu yishwe yishikanye turabe. Ariko kuko bagize ico twita gross state, bakaba baradiko bankanka kuva mwishamba, kuko burya bari ku muvumo nk'umwe wa Kayini ngo amaze kwica mwene nyina Abeli, Imana ngo yamushize ko kirazira ngo uzokubona wese azoguhunga ntazokwica. Nuko rero FDLR na FRN na za Rudurunana n'ibindi, iyo takataka yose yiyonkoye muri FDLR niko bameze.
ubu rero abarundi bahaye inda, reka ndeke kuvuga ngo abarundi ko nanje ndi umurundi, reka mvuge ngo leta ya CNDD-FDD ihaye indaro ingwe itabizi, ariko nuko inabigira nkana, kuko nujya mugore yabigize nkana yarazi ko ingwe iryana, byensiri yarabizi, na CNDD-FDD irazi yuko abantu ba force negative bakoze amano mu Rwanda barondegwa n'ubutungane mpuzamakungu, barondegwa n'igihugu cy'u Rwanda, mugabo bakaza bakabaheka mu mugongo, bakabaha amakaranga muntu, bakabaha amaparcela, bakabaha tout consort. Ejo mu gitondo bakabona uruhigi rurahindukiye, abantu baraje kurondera abazi babo, ntibaze bavuge ngo ikibazo cabaye ikihe. Ikibazo kizoba cyahereye ku wanyegeje umwicanyi, kandi noneho wifatanya n'umwicanyi mukamuri abicanyi mwese. Leta ya CNDD-FDD nta n'impamvu yo kuvuga yuko yifatanije na FDLR, ni bamwe, nta fufuru, nta gihuna, nta burambi, nta buyengere nk'uko bakunda kuvuga mu Burundi, ika bose ni kimwe. Rero bicare bazi yuko atari ibi byo kwivugisha ngo ama frontiere arugaye, atari ibi byo kwivugisha ngo ngumva ngo sinzi ibyo baravantika ngo abarundi ngo ntibafashwe neza, ngo n'abanyarwanda ibintu byinshi nka bimwe by'umukuru wa Assemblée Nationale yaraye avuze ngo nta murundi yoza kugura parcelle Kigali, ngo ntiboyimuha, ibintu by'amacakubiri, ibintu by'ugwanka atawurufatiye. Mugabo bobo barababitse, barazwi, amazina arazwi, aho baba harazwi, mu gisirikare abakorayo barazwi, muri polisi abakorayo barazwi. Ejo mu gitondo rero ntibaze barira yikwareka bavuga ngo mbega byagenze narijya twumva uruhuni kuko hatangiye kuza haraba ama operation spéciale atawuzu uyakora, barondera aba FRN bari mu kibira cya Cibitoki, barondera sinzi abazi bari mu kibira cya Cibitoki atawuzu uri ko arabarondera. Ejo bakabona ibintu bigiye kwerura kumugaragara, ntibaze bavuge ngo mbega byagenze gute, ahubwo abo dusigurira n'abanyagihugu bitwa abarundi, mwitandukanye n'abo bantu bitwa FDLR bariko bari infiltra, mbabarire, mwitandukanye n'abo bantu bitwa aba FDLR bariko bari infiltra muri twebwe, ngo baza Bibiri ivuga ngo baza bambaye urushato rw'intama ariko imbere aramabingira. Urumva nuheza kunyegeza uwo muntu canke nuheza kumuhindaro canke nuheza kumugurisha kw'igisate cy'itongo, kandi uzi yuko ari mu FDLR wa muntu we, ejo nubona ibibazo birakugwiriye ntuzobaze ngo mbega vyagenze gute. Abo bantu leta yari ikwiye kubanza kubaha n'imiburiburi, kubaha ivyangombwa vy'impunzi bakicara bazwi, hanyuma nimba ari uguze itongo data karigura rizwi, nimba ari umukongomani, hanyuma ikirenze kuri ivyo kugira ngo bavuge bati ejo nibaza kurondegwa tuzovuga tuti nguyu nta cyangombwa cyuko ari umurundi twigeze tumuha, nguyu ahaba ni mu mutore mu mujane aje kwishura ivyo yakoze. Ngayo nguko rero aravugwa arahogwa ntahezwa, ariko ico twagomba ni lancer un appel d'alerte ku barundi. Nukuri ndasubiyemo, turiko turatera akamo abarundi dusanzwe twigorewe amagorwa yuko CNDD-FDD yatugize aba esclave, tugorwa y'ikivumvu. Twirinde kwisukiranya no guhamagara yandi magorwa yo gusukirana no guhindaro FDLR. Nimba bizoba bikeneye ko umuntu umudenonsa, uze wicare umuzi umudenonse, nta kizobuza yuko wewe ataco bikurabaho, kuko wewe nturi leta, si wewe uri kuratanga amaparasera. Ya ngayo nguko turabashimiye, turabakengurukiye kuba mwaduteze amatwi, naho butaha Imana ibahezagire, naho butaha bye bye. Yes.